Muvyeyi dukunda turaye imbere yawe ngo tugukengurukire ku ngabano zose twarose kubw'ubuntu bwawe muri kuno kwezi guheze. Urakoze kuko izo ngabirano ari ikimenyetso cy'urukundo rwawe Imana. Tuje kugushikana udukorwa twaranguye, ingorane zacu hamwe n'ibitunezeza, tubishikana mu isoko ryera ry'inema mu gasengero kawe. Twakire aya mashikano y'ikigega cy'inema, maze urangure igikorwa cawe nk'uko wavyemeye uti. Kuva ubu ngiye kwiyegereza abantu b'imitima inyotewe guhinduka, ndabigishe kuba intumwa zaje zibishitse. Mawe umviriza kandi ibisabisho vyacu, imyitwarariko yacu yo rwawe, kuko uri umuvyeyi wacu natwe tukaba abana bawe ukunda. Dusubiye kandi kwifatanya mu rukundo rwawe no gufasha gukangurira urukundo rwa Kristo. Turi imbere yawe mu mwizero mwinshi, dushaka kwitanga ku bwawe kubera urukundo. Tega amatwi ibisabisho vyacu, uheze ushinge muri twebwe ubwami bw'umwana wawe ukunda cane. Mu gacerere umwe wese ahereza igisabisho ciwe. Izo nibaza nizo nkunda, izo ndonka ndabikoreye, izo nshize nizo mparanira, ibinezereza nirimba ndi kose n'izo ntunze zose. Yakire ubishire iva mu gasengero wawe, ikamara inyota bawurumvira shonje. Kereka abana bawe witoreye mu rukundo rwawe, heza ibikorwa vyacu biri nazi ubutatu bweranda. Amen. Wewe Mariya mugabekazi mawe, ndakwishikanye ko rwose kugira ngo umenye ko ndi uwawe. Ubu ndaguhaye amaso, amatwi, umubanisha, ndakwihaye wese. Nuko rero ngaho mwiza, mbaye wawe ntungagura n'uwawe ukaba. Amen. Mawe nizeye ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe, nkakujya ku mwana muvyeyi w'agatangaza. Ndakwemeye kandi ndakwisigiye muri zose, mwe n'umwana wawe ataco ninona. Amen. Kamabana muvyeyi watwemye uratubungabunga
ukaduherekeza ukaduha n'ubutumwa none Mana yacu turagusavye uhezegire ibikorwa byacu reka tugendanire mu butumwa duhaye mu nguvu zawe kugira ngo bene wacu haronka koyoko umuhorane umukama Imana bigira byose data na mwana na mutima mweranda bahezagire Nakwishika